Kaze mu makuru ya Rumanda yo kuri uwa gatatu Mukakaro mu 2024. Haraho bakiye bariko bakigurisha 4,000, hamsteri 5,000, ifanta 2. Bamwe mu banyagihugu bikeka ko Braludi igira isubire kuduza ibiciro vy'ibinyobwa. Kuri uwa gatatu mu bice bimwe vy'igisagara ca Bujumbura ikiyeri cagugu 4,000. Abataye igikorwa cabo ntibimbure barakena hanyuma bahaguma bayingira nk'imiyinga bidodomba gusa. Umukuru w'igihugu avuga ko atakazi kabuze mu gihugu ahubwo ko hari abarundi b'ibinebwe bifuza kurya badakoze. Muri aya makuru turagaruka ku ijambo rya Evariste Ndayishimiye ryari rijanye n'ihimbazwa ryo kwikukira ku Burundi. Ikibazo cyo kugarukana amakinga tukutuku n'amapikipiki mu gisagara ca Bujumbura vyarabajijwe abashikiranganje mu kiganiro baheruka kuremesha mu ntara ya Makamba. Turababwira bimwe mu vyahavugiwe. Idoni mukanya. Hari impapuro zitagira umukono ziheruka gutorwa mu bice bitandukanye vy'igisagara ca Gitega. Izo nyandiko zisaba abanyagihugu guhaguruka bakikura ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu bavuga ko babonye izo mpapuro kuva mu bucagucagu bw'umunsi wa mbere mu gihe Burundi bwari ko buhimbaza imyaka 62 irangiye burosi ntahe y'ukwikukira. Bimwe mu vyari vyanditswe kuri izo mpapuro nuko Burundi bwogarejwe n'ingorane z'umurengera harimo igandagurwa n'inyuruzwa ry'abanyagihugu. Ikena ry'ivyankenegwa ibindi biciro vyavyo bikaduga. Ku kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe Ingoma co mu ntara ya Gitega yatowe mu izo mpapuro ziyamiriza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, akaba naho habereye ibirori vyo guhimbaza imyaka 32 irangiye igihugu cikukiye. Mu ijambo yashikirije buca hahimbazwa uwo musi mukuru, umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko mu Burundi atakazi kabuze ko ahubwo hagwiriye ibinebwe. Igihugu ni nk'umuzinga, nico gituma tucipfuriza gutera imbere nk'umuzinga. Mu muzinga hari urutonde. Uruyuki rutaye igikorwa rwariko cyo kudaha ubuki mu mashugwe rukarya umuntu ntirusubira mu zindi, ruca rucika mpingwe rukaguma ruyingira mu gahinga. No mu gihugu niko kuko abataye igikorwa cabo ntibimbure barakena hanyuma bahaguma bayingira nk'imiyinga bidodomba gusa. Ariko abakozi b'ukuri usanga barikuyakuya baganira umwe wese yirata ingene umwimbo wiwe wagenze. Abo nta gwamo batera mu gihugu. Ubu rero harageze ko uwidodomba wese ababajwe nuko igihugu gikenye yisuzuma akamenya igituma avuga ko igihugu cacu gikenye. Mbega wewe wamaziki mu gihugu wo kwirata? Ibituma Burundi bukena biriho kuko haracariho abarundi bandimiranye, haracariho abarundi ndiri bagishaka kubeshwaho n'urwenge, bariyicariye barindiriye ko uwabirimye abisoroma hanyuma bagashora ivyo batarimye canke izo batoroye. Haracariho abarundi bihebuye bashize mu muzirikanyi yabo ko kugira baronke ubuzima bategerezwa gusega canke bakabasuka abandi. Hariho n'abandi benshi bazeye ubuzima mu gukamisha ivyicaro mu gihugu. Hariho nabirirwa mu mabaramiro bakibera ngaho ataco bakora, ariko bakirirwa baridodomba bateranya inzego z'igihugu n'abene gihugu. Abo turabategetse baje ku kivi bakore kugira ngo bagire ivyo bakoreye. Mu Burundi nta numwe abuze ico yokora, ingorane nuko benshi muri bo bumva ko gukora ari ukumusuku w'abandi. Ubwa kabiri ndasavye abari ku kivi ntihagire ababaca inkokora babasamaza ngo ejo ntibuca. Mumenye ko hariho abafitiye ishari uyu muvuduko turiko mwiterambere, kuko uwo twahora dusega turiko turamuca mu myanya y'intoki. Nimuje hamwe ahubwo mugwize umwimbo, hanyuma aho bukera mwigira inama y'ingene muzohingura, mwongere mushore mu mwidegemvyo, kuko hari ibinebwe bigabirije ngo mukore navyo bibungukireko. Ijambo ryose ry'umukuru w'igihugu rijanye n'uwo musi murarisanga ku mbuga zacu.
Mu kiganiro c'abashikiranganji cabereye mu ntara ya Makamba, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yarabajijwe igituma amakinga, amapikipiki na tukutuku atemererwa gusubira gukora mu gisagara ca Bujumbura nk'uko urongoye inama nkenguzamateka yari yabisavye kugira ngo ingorane yo kubura ivyunguruza abanyagihugu igabanuke. Nogomba menyeshe ko ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaji mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura ingingo yaje twisunze ivy'icifuzo c'inyamiramabi mu gipolisi ko batubwira ibiharuro by'amasanganya by'ingorane zibera mu gisagara ca Bujumbura hagati zivuye kuri abagendesha amapikipiki baca amafaranga n'amabajaji baraduha ibiharuro vy'ivyaha bikorwa ku munsi bisunze amaraporo begeranya baca basaba yuko aba bantu batosubira gukorera hagati mu gisagara ko bashira muri rya micungararo bashizwemo. Iki rero ni igikorwa c'ubuhinga kandi cazanye umusaruro ko turiko turaraba ivyaha vyakorwa n'iyo migwi cyangwa abantu bishimikiza cyangwa bisunga iyo migwi yo batwara abantu mu gisagara ca Bujumbura byaragabanutse ku rugero rushimishije cyane. Kira noneho rero uno munsi nitwovuga ko umuntu yoca afata iyo ngingo kubera ibiturimwo usanga uno munsi atagitoro kibonetse cyangwa ejo kitabonetse ku rugero ruhagije kuko turiko turaraba nizo moto nyene nayo mabajaji kugira shike mu gisagara ntazokoresha amazi azokoresha ico gitoro nyene. Uno munsi ico turiko turakora turiko dushira ingufu cyane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi kuko gihe twovuga ko umuntu wese azoshika mu gisagara ca Bujumbura agiye n'icuma ciwe turavye n'ivyo umushikanganje yatubwiye vy'ivy'umukungene vyiyongereye bizova bitugora ko turonka umwe wese igitoro tumuha ku munsi kandi biratuma kandi n'ubutunzi bw'abene gihugu bugabanuka ko transport en commun hajya kwiyunguruza mu bantu muri benshi nivyo binorosha cyane. Umushikiranganje ambe Gervais Ndirakobuca yaciye amwunganira. Ico nagire nongere ko kuvyashikirije nuko umumenyesha makuru ari karabaza ikibazo yavuze umenga umukuru w'inama nshinga amateka yatanze amategeko habe namba yatanze iciyumviro rero nk'ubuserukira bene gihugu abo bahinga bari bafashe iyo ngingo bararaba ko kubijanye n'ubuhinga ico ciyumviro gishobora kuja mu ngiro. Ico twomenya ni kimwe nk'abarundi tumenye neza yuko hariho ivyo twaciyemwo kandi vyadushikanye kure. Umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacura, nta kintu na kimwe dushobora kuronka tuguranye umutekano. Ingingo rero yafashwe ku mvo z'umutekano nukuraba ko icyo kibazo c'umutekano no munsi nahubwo kitakiriho ejo usanga hariho ubuvuze ngo bigende uku hama wabigenze ugasanga dusubiye nahubwo dusubiye mu kangaratete. Ico nagira nshikize ngaho gikomeye cyane nico cuko nta mategeko yatanze iciyumviro rero abo bahinga bari bafashe ingingo y'ubuhinga nibo gukorera kuri ico ciyumviro yatanze barabe yuko bijanye n'ubuhinga ko bishoboka. Twari twabibabwiye mu ntangamarara bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bikeka ko igiciro c'ibinyobwa vya Brarudi kigira gisubire kuduga. Uwo munyagihugu aravuga ko yatangaye kubona ikiyeri kinini kigugu ibihumbi 4 vyose. Muri make twatangaye cyane twabonye ibiciro by'inzoga za Brarudi nyine biriko biraduga kuko hari aho ikiyeri bariko bakigurisha 4,000 Amstel 5,000 ifanta 2 mubare busanzwe nyine handi umuntu atashobora kugira intuze ni kwibaza yuko ibyo bintu byoba hama rero urumva ntituzi
igituma ariko abadandaza bo bavuga yuko n'inzoga banazinyegeje kubera ko abaguzi bariko baragura bo bavuga yuko umwanya n'umwanya inzoga zisubira kuduga kubera ngo leta iriko irarondera amakori menshi kandi ngo iryo kori ngo rigomba ritangwe ku inzoga za Braludi sizoja muri Braludi ahubwo nizoja muri leta kubera bivanye n'ingene leta yadugije igiciro cy'amafaranga izokoresha mu mwaka utangura. Rero urumva turi mu ntuzenya ntawuzi ibintu biriko biraba nubwo itangazo ritarasohoka ariko abadandaza bo bamaze kubimenya nico gituma n'inzoga bariko barazinyegeza uyidandaje nawe akayidandaza ari umutima menyo na cyane kandi yuko n'igipolisi kica gitera kigufata mu gihe ufashwe wadugije inzoga. Twasaba rero yuko leta yoraba ahandi hantu kuri ubu ubwo bubwiri kirarondera mu bene igihugu basanzwe bikeneye n'inzara dufise ntibyumvikana ingene boduza inzoga kabiri mu kiringo kitarenza amezi angahe abiri. Ibinyobwa vya Braludi bikaba biheruka kuduzwa ibiciro kw'igenekezo rya mbere mu kwezi guheze kwa ruheshi. Bakunzi b'itorokanizo ry'amakuru Mandat, ahari naho turangirije amakuru y'uno musi. Mwakoze kudutega yompi naho ubutaha.